nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kya lazima kya kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani, dini mbalimbali. None je nshimira Imana ko bangaburiye muje muhore mu gihugu gutyo nyene abariko mukora tugira amahoro, kuko turakenye muri abavyeyi muze muradutabara. Imana ibahezagire muronke byinshi byo musigara n'ibyo muduha, murakoze. Imana ibahezagire. Bancumbire basha basigiye sigara ndagenda abana abantu banembereye. Imana ibahezagire agume baronga ingufu baze kundaba kandi nk'umukuru w'igihugu igihe yocyumva yogira icyo aterereye kuri iri shirahamwe kugira ridushire mu muguru, dufate mu mugongo mu bintu bikomeye. Fasha Burundi TV, tubafashe bakiri bazima. Fasha Burundi TV turasubiye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana abavyagiremwo aho muri hose. Inshuti bavandimwe, nkuko biri, nkuko twavyiyemeje, nkuko twama tubikora, Fasha Burundi TV uyo wese ageramiwe, uyo wese afise ikibazo tugerageza kumushikira tugakora ico dushoboye. Turamwibuka uyu n'umutama wacu Ciza Emmanuel, numwe ari mu muryango wa Fasha Burundi TV. Turibuka yuko yari mu bitaro ageramiwe n'amagara, ariko kuva aho aviriye mu bitaro nta kirahinduka. Uko bukeye uko bwije iwiwe biguma bimeze nabi, ububabare buguma buhinduka, ububabare buguma buza ari bushasha, eka ingwara ziguma zizana uko zitandukanye mu mvo zo kutavugwa neza nkuko bikwiriye. Basi uno munsi rero umufasha wiwe, umutambukanyi wiwe yaraje ku biro nkuko vyamye, aratwitura nti jewe hariya umushinga ntayo wanje nta kigenda, turavuga nti turaza kugerageza tumutureko ibirenge. Uno munsi twashitse kwa Ciza Emmanuel, twebwe nyene tuze twemeze ivyo oye bivugwa yuko ari vyo, ku vy'ukuri si vy'imbeshere. Ciza Emmanuel arageramiwe n'amagara, ameze nabi, ahari n'ijambo na rimwe ntashobora kurisohora, icyo avuze cyose n'ububabare, imisonga n'umubiri wose. Hama rero umuravye ku gutwi n'ibintu biteye agahinda, n'ibintu bibabaje, imisonga ni yose akubwira, niyo avuze n'ijambo na rimwe ububabare buguma ari bwose. Rero nshuti muvandimwe, turaguteye akamo aho uri hose, wewe uriko urakurikirana iki kiganiro, wewe ugize amahigwe y'ukuraba aka video, ndakwibukije nti ikintu kimwe, twese turazi yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore, amagara ntasezerana. Uno munsi, ino saha, ino minota ni Ciza Emmanuel. Ku mwanya ukurikira ashobora kuba ari wewe canke jewe, ariko ugize ico ukoze ubukoreye Imana. Ewe muntu w'Imana, ufise umutima w'ubuntu, ufise umutima w'urukundo, ufise rya jambo na ryabanga ryo kwizera, gira ico ukoze tugarukire amagara y'umucuti wacu Ciza Emmanuel. Turabe yuko yogenda kwa muganga. Hama ndiko ndabiraba jewe ku bwanje, biraboneka yuko hamwe yoshika kwa muganga aho hakenewe na operation yihutirwa, ariko Ciza nka Ciza kubwiwe ntacyo yishoboje ku mvo z'uburyo. Ndagusavye gira ico ukoze ku magara ya Ciza. Turabavandimwe, dusenyere ku mugozi umwe, dufatane mu nda, ega twese turi bamwe. Ndagusavye kuko ahari arageramiwe cyane 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 gose, ubabare ni bwose, ntiyivyura nta kimwe yishoboje kuri uno munota turiko turavugana. Turaguteye akamo kubw'Imana, gira icyo ukoze, gira icyo uterereye, turokore ubuzima bwa Ciza Emmanuel, kuko ahari
arageramiwe, akubwira nti imisonga ni yose, umubiri wose ihera mu gutwi ikamanuka mu mutima ikamanuka mu maguru ikamanuka mu maboko hose, no gufungura. Eka ikibazo cy'uko biboneka niyo hagize akabonetse n'ubuyi kumera ikiyiko kugira ngo afungure umunwa ikiyiko cinjire mu kanwa, ni ikibazo n'ububabare gusa. Imisonga ni yose, uriko uramuraba ku gutwi n'amashira gusa ajojota. Rero natwe turazi ububabare bw'amashira. Rero muntu w'Imana, ndagusavye, ndaguteye akamo, dukize ino misonga yakiza Emmanuel. turabishoboye twese hamwe, ntacyo tunanira. Kubwa Fasha Burundi TV tubifurije amahoro y'Imana. We muntu w'Imana, gira icyo ukoze, murakoze. Turabifurije umunsi mwiza, mugira ibihe byiza. Fasha Burundi TV ku bwanyu.